cyo no basaba gusa nuko mwe mudushikira imbere urumva nk'ubu turakora ububare mugabo turagira ingorane y'inzoga. Ingorane y'inzoga ino hari umuntu bita mudandaza sifo yaraza gaherema bayagenda aranguza inzoga agashika hariya mu kabere za Rusende. Ariko iyi saha imyaka 5 iraheze. Taza sinzi rero je cyo nosaba nuko bodukurikiranira natwe ino tukaza turaronka inzoga nta megi hari nta depi hari tukaza turonka tworega kubera kudandaza inzoga biraturusha cyane. Yes nshuti namwe bagenzi Mabayi Media TV kaduswe tubaramutse turifuriza ibihe byiza turazi ko mwama muri kumara dukurikirana ubu turi ahantu naje utombaze ndazi ko bashaka kumbaza ati wagiye twa tumaze imisi dukorera kuri centre ya Mabayi muri komine ya Mabayi ariko ubu naho twararutse twagiye ahantu kure twafashe moto ibirometero kugira dushobore gushikira iki gisagara muri ko murabona ngaha rero ngerageje kubaza abana nabo twagiye turahurira mu nzira batubwiye ko ari ahantu ku mutumba bita Nyabungere umutumba wa Nyabungere muri komine ya Mabayi intara ya Cibitoke banda rero mudukurikirana twagiye gutemberera abantu baho uru rugendo kugira tushobore kugira twabifashijemo na Pasteur Gloire Rukundo niwe ashobora kudufasha kugira dushobore gushika kuwo mutumba wa Nyabungere tunabasabe kandi ubishoboye wese arashobora kubandanya namwe dufasha mu kudufasha kwideplacer kuva kujya turava Mabayi tuja ahandi hantu kugira dushobore gushikira ahantu henshi hatandukanye dukorere ku mitumba itandukanye ko ari mitumba 23 ya komine Mabayi yose tuzoyizunguruka ku bwawe ku bufasha bwawe na ku bufasha bw'uwo wundi muri kumwe ngaho muri kumurarabana kino kiganiro nta mutumba numwe tutazoshikako murakoze cyane ahantu hambere dushikiye muri aka gasantre ku mutumba wa Nyabungeri muri komine ya Mabayi. Yes twagiye rero aha turiko tugenda kugira tubereke ibintu bitandukanye bikorerwa hano bako barafungura bite Sawa meze neza yego ni more wo twidondo hano ariko urafungura yego hange twanze tukurindi ruheze oya no vugana na Kim urakoze cyane aha bakoze Mabayi Media TV dusanzwe ko urafungura bon appétit batamu komera bo ubwira bakwakukira Mabayi Media TV akazi na kanyu nitwa Bugabonera Jackson Bugabonera Jackson aha turi ni hehe muri Kenyera kwa mutumba wa Nyabungere wosanze ukora ikiga Bugabonera Jackson jewe nari sanzwe ndi umushoferi ariko ubu narabihagaritse ncanza mu by'ububare ubu sanzwe ikora akabari agafaranga ubona kinjira ni buke kubera abantu barakenya ubu kubera basha sineza kabisa abantu barakenya ubu ariko none ko kimwe wavuye mu gishoferi wabona uravye akabare kurabana igishoferi ubona ari agafaranga kaza kameze neza agafaranga hano kari cyane mu gishoferi no kubona ataronkanye nakazi kubera nk'ubu inzoga zirazimbye ntiziboneka usanga umuntu ashobora kumara nk'imisi 30 atanzoga afise cyatuma akazi katagenda neza yego mbega naho mutuwe ko inzoga zizimbye zitaboneka ariko hari iyo zibonetse ukunda kudandaza ubwahe bwoko bw'inzoga je ndandaza Monster na Primus Monster na Primus gusa hanyuma nkaca ndondera n'utwo tuntu two mu arihora hatangawize akaba na jeneteka akaba na ariyo bita kiroroge ntayuzi akaba na susuruka akaba nabacu tumenyane ni nyinshi nkagira naho zagara ni nyinshi ahubwo je numva wavuye mu gishoferi watwara imodoka imwe ubu naho waje kudandaza akabare udandaza inzoga nyinshi watubesha je nibaza ko hari uronka amafaranga menshi sivyo oya no kugira umukiriya je ari ngaho umukiriya aza kakamosteri undi akamukiyeri undi akamugahozagara undi akamuifana undi akamajenete gusa rero udandaza utuntu ubwoko nyene bunyurangatanye kugira abakiriya bose baterana ego none ubu wamenya bo muri ko muraganira oya nabwo nabamenya wowe umaze kumva televiziyo Mabayi Media TV oya sindayumva nubwa mbere yumvise ego kubera ikigaje urakoresha telefone nini nka bita Android oya na Android mfise ndaco gituma canke kuri umutumba Nyabungira abantu benshi ntibaramenya iyo televiziyo baba batarayimenya ko nabayizifise sindabona bariko banyerekanye niyo televiziyo ubu wosaba iki kugira Mabayi Media TV ishobora kumenywa n'abenegihugu benshi kuri umutumba wanyu cyo nosaba nuko ngira ngo umuntu yatweho kuyungunganya akaronka Android nyene kugira umuntu azararoreza nyene ivyo bariko barakora murakoze cyane rero twako turavuga ibyereka akabari mbega wewe ofisi imyaka ingahe imyaka afise imyaka 47 imyaka 47 mugabo uracavuga uti reka nkore mpaka nshitse ahantu handi mbona ko notunga umuryango wanje urubatse mbega ego nigiki shobora kubwira ugwaruka gwinshi turafise ugwaruka barugishusha amaraso mugabo urashoboye kwiyumvira kuja gukora akazi nkaka muko murakora uraho bariho impanuro ushobora guhereza ugwaruka mwene ugo yumva impanuro nshobora gugwaruka bene ugo
numva ubuzima burazimbye kandi ingorane mbona mu rwaruka rw'ubu ntabwo rushaka gucoka rwaruka rw'ubu rurakunda amarigara barakunda ibintu by'imari bagakunda ibintu byo kuryoherwa ugasanga bari mu mpari z'abantu batunze ngo bafise amafaranga ku marigara icyo numva nohanura rero umugwaruka rw'ubu kubera je nk'ubu narakoze akakabare ndamaze kugura ingurube ndamaze kugura ihene ndamaze kugura inkoko kandi atunze n'abana bafise n'umwana yiga ibutara ndamwigisha mu 10 hanyuma rero icyo mbona nohanura abantu uko kujukira gusa ibikorwa bagakora hanyuma akazi uko kari kose n'akazi urira kukagirira gusa ibiharuro mu mutwe ukamenya ati niba nkoreye 5 reka nge 3 2 bisigara niba nkoreye 2 reka nge 5 5 baho ndabika kuri ivyo rero usanga turagira dushira hamwe turimba ugashiramwo burayinguka zirori ha 2 canke 5 canke igihumbi ayoronka ushaka gusanga ro hamaze amezi 9 canke umwaka mwagabura usanga uritejeje imbere ico hano rero rwaruka ego nteruzovuge ngo tuzoronka ngo ikintu ariko duhereye ku bintu byinshi cyane mu kabare akaza kariko kose nuko ugakora winjije igihumbi winjije 2 ukaronka ukuntu nyene uri buziganya ukazuraziganya na 5 canke igihumbi mbega akakabare kawe karafise izina canke batazira ku katsi bataratubomorera urabona nari narubatse ngeza hariya batarahabomora hitwa ku katsi niko bahita akabare ku katsi kwa Jackson ni gici shobora kubwira abakiriya bawe bakunda kuza kunywera ngaha mbere ubwire n'abandi bantu bakurikira Mabayi Media TV kugira baciye ngaha mwatubwe ko bitwa muri Kenya ntihenze baciye ngaha muri Kenya shobora kuvuga ati tufate twizimya kanyota kwa bwabone hera Jackson aho bita ku katsi nakaye kajambo wabwira cyo no babwira ni karibu vraiment inzoga turagurisha neza ku giciro cyiza nivyo bindi tudanza turagurisha ku giciro cyiza waza nantu heza hatuje hatakajagara urabona ko nibereye ku ruhande nta nduru ntaki kandi hameze neza abakiriya rero baba bimabaye baba bibutahana baba nabo mu rugombo n'abandi bujumbura famo bashika ni heza turagira akanyama turabaha neza umugato mwiza uburobe vraiment umuntu hageze nta ngorana kabisa ego reka tugushimira cyane rero twabonye ko ari mu kazi kenshi be twakuje na apeti kandi tubabarire ku mwanya duhaye turagukenguruke cyane urakoze cyane cyo no basaba gusa nuko mwe mudushikira imbere urumva nk'ubu turakora ububare mugabo turagira ingorane y'inzoga y'inzoga ino hari umuntu bita mudandaza sifo yaraza gaherema bayagenda arangoza inzoga agashika hariya mu kabereza rusende ariko iyi saha imyaka 5 iraheze ataza sinzi rero je cyo nosaba nuko bodukurikiranira natwe ino tukaza turaronka inzoga nta megi hari nta depi hari tukazoronka tworega kubera kudandaza inzoga biraturusha cyane umuzi cyo bacaratumye uwo mudandaza muvuze yitwa sifo atakizana inzoga hino kwabaye kubura yuko araza ntaronke izigeri nakagarukira nk'ibutahana watubwira ko ari kubura utwazanye baca badutwarira ibutahana ko turasaba komine niba yoronka abo badandaza nyene b'inzoga muri Mabayi bose nebabwire bareke baratanga mu rutabo baratanga ibutana baratanga n'ahandi mugabe none batugerako nibaze barageraho niba bazanye kazi ya 30 cyangwa 40 batanga iyo mugabo nino bahagera badusigariza natwe turonka mugabo ni turonka umenga muri komine Mabayi nitwo baturimo sinzi rero impamvu okay turagukengurukiye cyane rero nibaza ko ubutumwa bushikiye abo bantu ubugize urakoze cyane sawa murakoze nanyu twizere ko ntitwagaruka mushobora kuzokuduha uwundi mwanya yego vraiment ni karibu muzoza tuzoba amakuru turakoze cyane amahoro nawe mutama amahoro cyane nawe uratwakira asha ni karibu akazina kanyu ni gute Eric ndiyo kubgayo ndiyo kubgayo tugusanze ku katsi watubwiye ko hitwa ku katsi ni ku katsi je ni ku bwatsi ku katsi uhabonye gute wewe wadutanze kwashika ego nkaje urana ko narindi mu gasporo ngeze ku katsi ko ari ahantu heza nzi batanga karibu bafise akeye imeze neza navuza ntireka ndahace rizimya kanyota kuko isukari yari imaze kugabanuka ndeko no kwigarukirako urumva ko agasukari kagarutse mu mubiri urumva tuguvu twongeye kugaruka uyu mwanya mpagaze neza mukanya ngira nongere ahubwo ndakanyugusha gasporo nerekeza mu karere kumuhana ego katsi kuko banyakiye neza cyane byiza cyane we ugerageje kuraba kuntu bakira urashobora kubwira abakunzi mbega warumaze kumva iyo televiziyo to Mabayi Media TV ego Media TV nari maze kuyumviriza niko agatelefone kaciye kameneka ekra sino ntagakurikirana umwanya ku mwanya wari waragize hajya handitse sabone wari warafyonze sabone na jeme nari nakoze ko kugeza aho urakoze cyane bwira abakunzi ba Mabayi Media TV rero bakubakurikirana kino kiganiro ubabwire n'abandi bantu badakunda kuza hano ku katsi ubabwire itandukaniro riri aha n'utundi tubare turi muri aka gace kugira nabone barenganya bavuye mu gasport cyangwa ko bararengana bagize bumvise akanyota ashobora kuvuga bati tuje ku katsi wababwira ikintu wabona
aha hoba harushije aho handi. ego cyane kuko ngaha ku katsi akayaga kaho kuko ari ahantu hatagira urusaku warushe urumva ko utuje mu mutwe agacupa kawe ukanywa nta rusaku kandi ntibazimba n'ibiciro byaho bimeze neza cyane nico kintu dukundira ku katsi kandi ushaka kubivuye kure uvuye ntibakwirengagiza batanga karibu ku muntu wari we wese ukisha ukizana. Utubwiye kuvuye muri siporo wewe usanzwe ubaye? Jemba mu Rutabo kuri centre ku mutumba Rutoro nkambuka muri Mabayi nyene. Wavuye mu Rutabo ugira siporo uva mu Rutabo ushika hino ahantu batubwiye ko hitwa muri Kenyera ku mutumba Nyabungere hamushitsa uravuga ati ya kabisa sindengana ku katsi ntabanje kuraba ni hanagura akayaje. Ego ntico ari gukunda ko ndaharengana kuko n'ikiyago cabo ni ciza barazi kuyagisha abakiriya ega no kukuzimana barakuzimana urabizi arabona tujya muntu avuye ku mutumba kagende ku mutumba wacu kandi ntaba adafashe ku gacupa muramurabire barageze mu biwaca akanyama koko nabonye ajya hanze ujya ari akanyama koko babaronkeje twakoze ko vraiment twishize turizana. Reka tugushimira cyane ku mwanya nawe uduhaye hama mutubabarire twabaje apeti ariko tubashimiye cyane. Murakoze cyane namwebwe kandi dusaba ko mwozo muratembera no kuyindi mitumba bamwerekana ko ikomine yacu ukuntu ihagaze neza kuko ibyiza byayo ni byinshi tukaba tuvuga ati mukomeze mugire inguvu kuri media TV Mabayi mukomeze gutera imbere kandi mushishikare mwe mwamamaza ibyiza by'ikomine yacu. Murakoze cyane. Turagukengurukiye cyane urakoze cyane na wewe. Amahoro mzee. Amahoro. Meze neza. Turashimira Imana. Wewe wakwitanga iki? Nizeyimana Jacques. Nizeyimana Jacques. Wewe usanzwe uvukaye? Mvuka ku musozi wa Nyabungere. Mutumba wa Nyabungere muri komine ya Mabayi. Aha turi nihe? Tumve ko ataduhenze abajije abana turabaza bakuze bahita gute? Mutumba wa Nyabungere centre Kivuruga. Hari wari watubwiye ngo Kenya muri Kenyera. Ni Kenyera zigumbe kuko aha amahoro ibintu bitarahinduka. Ibi byahindutse washatse kuvuga iki? Mumvo yuko uko mu minsi yahera byari ubatari ko bikiri. Ariko n'ubu baguma bahita muri Kenyera. Okay. None wewe tugusanze ku katsi. Wari waje gufata kamwe canke nuratangura ca mwanyu wavuga fata? Basha nkubu natanguye akanya kuzandizo baza buhoro mfata kamwe. Reka dushimire cyane ku mwanya washoboye kuturonsa kujya ashobora kuganira na televiziyo Mabayi Media TV. Waramaze kuyumva Mabayi Media TV? Oya ntayo nari bwumve. Ni bwa mbere uyumvise? Yego. Nibaza ko ndibashikana hari yaho mutaha mu babya ati burya hariho televiziyo bita Mabayi Media TV ikorera ngaha mu misiri imbe turaduga no hejuru dushikeyo hose ni twaguma turonka abantu bashobora kudufata mu mugongo bakadufasha ku ma déplacement yo kuva Mabayi tuja mu yindi mitumba itandukanye igize komine ya Mabayi tuzokuma tuzi. Rero nimwashika hari ya murabwiye abandi ati televiziyo Mabayi Media TV ikorera kuri YouTube ni kuja kuri YouTube hama aje mu ironderero yandike Mabayi Media TV acabona ibiganiro byose tumaze gukorera kuri iyo televiziyo yacu. Turagushimiye cyane rero. Nuko nange ndabakengurukiye mugire ibihe byiza. Namwe bakuzo Mabayi Media TV turabandanya ibiganiro twababwiye ko twatembereye mutumba wa Nyabungere. Mutumba wa Nyabungere no mutumba ufise agasantre canka gasagara bita Kenyera nkuko bamwe babitubwiye abandi batubwira Kivuruga urumva na gasantre gafise amazina abiri uvuge Kenyera uvuge Kivuruga ubuvuze ahantu hamwe nako gasantre kagizwe n'imisozi hari umusozi uri hakujya uwundi uri hakuno urundi uri nyuma uwundi uri hirya niho rero twatembereye rero mwandaye mudukurikirana tubandanya ibiganiro murakoze cyane.